ibimenyetso biranga gukorana n'Imana ntabwo ari bitangaza n'ibimenyetso. Ivyo sivyo bibyerekana yuko ubana n'Imana. Oya, ivyo nabyo ni sawa, Imana irakora, ariko ibiyemeza neza yuko umuntu agendana n'Imana abyiyumvamwo, kandi nyuma yaho abantu banabimurabyemo baranamibonamwo, gukiza ingwara, kumugurura abantu, ibitangaza n'utwumiza. Ivyo sivyo byerekana kubana n'Imana. Izo ni ingabire. Haleluya. Kuvugishwa kandi ibyo uvuze bigashika sivyo byerekana kubana n'Imana. Izo ni ingabire. Haleluya. Narivuze ngo izo siki, icyo sico cyerekana kubana n'Imana, ariko ivyo byose ndiko ndavuga ivyo ni biki? Izo ni ingabire. Hano ndeme hariho umuntu umwe ari hano yagiye ku mupfumu. Ageze ku mupfumu aramubwira ati wewe genda hariya, genda bagusengere. Genda iyo wajuva waje ino, genda asubira hariya bagusengere. N'umupfumu nawe yareretswe. Erega nawe narakorana n'imwembu mbizira mwereka. Erega nawe ijya n'ingabire yahawe na Shetani. Mupfumu ndaza abantu basengera hano. Umwe yaragiye ku mupfumu aramubwira ingorane zose, aravuga ngo ivy'iwawe birakomeye, nta n'amafaranga yawe no kurya, genda urondera umukozi w'Imana yuzuye ubushobozi bw'Imana abari wo gusengera, jewe nta mafaranga no kurya. Haleluya. N'abapfumu barabizi hejuru ya Shetani ko hari Imana yaremye Shetani. N'abarozi barabizi, naho baroga barazi yuko hejuru y'amangetengete yabo hariho Imana yabaremye. Naho batayubaha, naho batayizera, bakorana n'ikuzimu, ariko barazi ngo hejuru hari Imana yasizeho ijuru n'isi.